Mwaramutse abakozi ba BTV Burundi ndabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ndabaye ikaze ikiganiro sikindi ni RWARUKA MURIKA muri kumwe na Annie Lorraine kakunze imisi yose nkuko mubizi no musi rero no musi mwiza twabategura ikiganiro n'Umu DJ mukanya turamuha ikaze abidondore abibwire tuguma tuzana ibintu bishasha reka tumuhe ikaze ndaguhaye ikaze Oli. Merci beaucoup. Ndaguhaye ikaze kuri BTV Burundi wisange mu kiganiro RWARUKA MURIKA ku kiganiro c'abajene c'urwaruka ndaguhaye ikaze widondore wibwira abakunzi ba BTV Burundi. Murakoze nitwa Uwimana Olivier ku byo nkora umwuga wanje ukaba wanyise DJ Origi. Urakoze cyane kwibwira abakunzi bacu. Oli tubwire umwuga wawe DJ watanguye ryari? Umwuga wanje w'u DJ nawutanguye muri 2020 aho nari mpejeje ishuri. Yego nawutanguriye kuko nafise ico cyiyumviro co kugira umwuga kandi narabikunda nakunda industry y'umuziki avuga ati nta kindi kintu mbona nanje nokora cyo nshoboye nanje ninjiremo no mwuga w'u DJ ndawutangura. Byaje gute rero wabona he uvukaye kwanza? Hano mvuka muri commune Kanyosha aho Bujumbura yari yego. Bica biza gute wabibona hehe environnement yawe yari gukikije ico gihe yari imeze gute? Yego iyo nabibona kenshi nakunda gutembera nkasohoka mu bubare nkabona ngene abandi babikora nkabirangyoheye nanjye vuga ati kino kintu reka ndagikore ndacinjiremo ntitaye kuri environnement ukungene babibona mbona kubyinjiramo muri ubwo buryo. Yego. Ukibitangura rero cyumviro caje wabitanguriye hehe byagenze gute? Kugira nabitanguye mpejeje ishure maze kubona ko mpejeje ishure nta kindi kintu mfise nokora nk'umwuga nca ndakora ico c'ubu DJ nagitanguriye ahantu mu Kamenge kuri 14 none natanguye kuba Umu DJ naho nyene nkora amasono y'imanza navuza mu mariage mu madote hama bigenda birakura ndevuriwa ndava mu ivyo by'imanza ndaronka akabarenza ndavugirizamo rimwe mu ndwi ari dimanche gusa mu nyuma bo birakura ngeza aho mvuza weekend yose. Mbega uri uvuza hehe mu club nihe ibibanza ukoreramo cyane n'ivyahe? Ubu ubonye ndavuza mu club hamwe no mu show. Hari igihe ndonka amashow nkagenda kuyavuzamo nk'ubu ubonye maze igihe nkorera mu Bwiza mu kabari kitwa Nice Bar. Okay. Uvuza indirimbo zahe rero? Indirimbo z'isi z'Imana. Mvuza indirimbo z'isi ariko kubera iyo uri Umu DJ ukora avangavanga imiziki uvuza amakategori yose uracishamo ukavuza n'amagospel kandi abantu barabikunda. Zuhura ubona bakunda cyane ukora DJ kwanza umukirundi twobita gute? Umuvangavanzi w'imiziki. Umuvangavanzi w'imiziki. Uvanga imiziki ni kuvanga umuziki canke kugira bavanga indirimbo. Kujya ko no uri kuramixa uyiciramo yinjiramo n'ibindi. Rero kuravuza indirimbo z'isi canke z'Imana ni gari abantu baryoherwa bivanye naho uri. Bivanye naho ndi kenshi nko mu club bakunda iz'isi. Bakunda iz'isi. Ushizemo z'Imana baca bumva ubakatse mu yawe. Z'Imana bisaba yuko ucishamo nka kamwe cyangwa tubiri
ntuco guma nyene ubishira mu mwanya muremure. Okay. None uri umwuga w'ubu DJ mu Burundi ubona gute? Umwuga w'ubu DJ mu Burundi nyene ndawubona nuko uriko urafata intumbero kubera ko benshi ubu babifata nk'umwuga nk'akazi bitandukanye nka mbere nta gaciro byari bifise ariko ino munsi biratunze abantu benshi umwuga w'ubu DJ uratunze abantu benshi urafasha abantu benshi. Kuri wewe ubona gute muri society bakubona gute ko umwuga w'aba DJ ukuntu bawubona jewe uko ndabibona mega hamwe babifata nkaho uvuzwa ukogwa n'abantu mega ntibisoneye muri society ukabona umenga ntibabakira neza mega bibajana mu zindi ngeso mbi wewe ubona gute? Hama n'ubundi muri society babibona baba bafise amapwe negative bone babona kandi bafise intumbero babiha ariko umuntu aba yarawinjiyemwo niwo abona agaciro bifise n'ashaka gushika. Ndavyo muri society hari abatavyakira babona ati uyu mwana yinjiye muri ibi bintu ntazokwishikana nta na kimwe bimwinziriza bimutakariza umwanya. Oro siko biri nka jewe namaze kubona avantage y'uwo mwuga nkora kandi ndafise naho nshaka gushika biciye muri uno mwuga nkora. Abasigaye gusa ko umuntu abiprova mu bikorwa abantu bakabona ko ivyo biyumvira kare atari ko biri ino munsi. Umaze guhura n'intambamyi zahe kuva utanguye umwuga? Kuva ntanguye umwuga umaze guhura n'intambamyi zitari nke muga kenshi ziba zifatiye ku masho umuntu akora. Umuntu nk'ubu unye hari ahantu ushobora kumva umuntu aragutelefoniye ndakeneye uzofashe tuzokorane ishwana mukavugana hama wagenda gukora ntibigende uko mwabivuganye. Haba habaye ikibiraho aho baca gusigurira ibindi ngo isho ntiyagenze neza aca bigenda nk'uko usanga ntimuhuje ariko umuntu arabyakira ntibimuca intege. Mbega ukunda gukora umurango canke ijoro? Kenshi nkora ku murango kisa rimwe hariho amasho nsanga napongeje nkashikana mu gitondo. Iyo ukoze ku murango watanguye nka sangapi? Mu ma 16 ukashikana nka 23 gusa bivana na contrat tuba dufitanye mufitaniye. Itandukaniro riri hagati yo gukora ku murango canke mw'ijoro ni hehe bimeze neza? Vyose novuga ko ari co kimwe kiretse gusa ko mw'ijoro biragufasilita gusumba nuko ukora utaha kubera nk'ubu hageze gutaha uca usanga hari ibintu vyakugoye kubera nka je ahantu mvugiriza sihama ndi muhira ndi deplace. Rero nk'ubu mvugije mu masaha ya kare akagira ko ntaha bica bingora ariko mvugije mu masaha yitereye nkahaguma biroroha. Mu buryo bw'amafaranga navyo? Mu buryo bw'amafaranga naho nyene numva amadeplacement acagabanuka kandi uburyo bw'amafaranga nabwo kubera bimwe bivanye na contrat usanga ari nka co kimwe. Nta difference hanini haba. Nta difference hanini mu guhemba nta difference bihari. Nk'uyo urayeyo umujeni nkawe navyo uruhura nazo nk'ingorane abantu baburiwe abantu urubibona gute wewe? Hama iyo ndayushitse nkararayo nta ndambamiza cane nkunda guhura nazo ntazo ndabona kiretse gusa ko abantu iyo baborewe ukabavugiriza ibitari vyo baca bashaka
kuza baraza kugutegeka bakubwira gira ibi kandi uba utagire vya bindi aca ashavura. Rero wewe nk'umu DJ wamaze kubimenyera niwe ubona imiziki uza uratanga kugira ngo abantu bagumane ya mudu barimo. Wewe uriga navuga gute, abantu baba haza abantu batandukanye, haza abantu batandukanye bivana n'amasaha uko ahageze, bivana ubaye indirimbo bimeze gute, umugani wawe nyene ari hege uvuga ati mu DJ akaduha ibintu bitari byo ukagushwanira canke bakaguharsera iki, muri uwo mwanya ubijera gute, ubifata gute? Iyo bishitse mbanza kubera mu kuvuza ubanza ukaraba public office, ukamenya ndafise abajene, ndafise abantu bakuze, ndafise abantu bakunda ibintu vy'Imana, ukaja rero umenya ati kanze ndavangavanga, ukaraba nimba mvugije nka 10 minutes indirimbo z'abajene nkazikuramo nkavuza indirimbo z'abantu bakuze kubera mba nababonye ko bahari. Hama bishitse naho ugasanga baguma basaba ivyo bashaka, uraza uracishamo ukabibaha kugira ngo ntibashobore gushavura canke nk'uba nyene yamaze gufata gusoma ako gacupa ntahave akugirira nabi. Ahandi naco ikindi ciza nuko usanga umuntu ahantu avugiriza hadashobora gushika umuntu vyoroshe. Uri umwuga ubu DJ umaze gushika nahe, aho wavuye uno munsi naho uri bimeze gute? Ndavye aho natanguriye naho ngeze ubu hari itandukaniro, kubera navuze ko natanguye mvuza mu mamanzagwe, mu mariage, amadote ariho ngarukira, ariko ino munsi ndavuza mu bubare kandi ndavuza no mu masho. Aho niho hari difference. Akazi ko DJ kutunga umuntu atabundi buzakora kumutunga neza cyane, kuko byose bivana na kontra. Kubera hari igihe uronka kontra yo gukora misi yose, n'ikindi uronka kontra yo gukora ama weekend gusa. Baramaze kugutumira mu biteramo bikomakomeye aha i Bujumbura canke mu ntara hagati, igiteramo maze kuvuzamwo uvuga ati ego aha igiteramo c'iteka, igiteramo gikomeye umaze kuvuzamwo n'icayi? Ego hariho igiteramo mperuka gukorana, bampamagaye ndi kumwe na MC Machade mu Kibenga. Ico nico novuga ko mu vyo nakoze cari gifise kuwa gusumba ibindi bintu nakoze. Kandi naho naragiye gukorera mu Cibitoke ca Rugombo ndi kumwe n'umusitari wo mu Cibitoke wo mu Maramvya. Naho novuga ko nariko ndevuriwe. Sawa. Hama ni igiki wobwira abajene kubera ibi biganiro byo tubikora kubera abajene, hari abajene bicaye, hari abajene batiha amaboko, badahekina amaboko yabo ngo akore, ugasanga bagiye mu buhumbu, mu ngeso mbi, mu kunywa urumogi, ibintu vyinshi nyene. Ubahanura iki? Ubabwira iki? Icyo nohanura abajene nuko cambere bokura amaboko mu mpuzu, ukabona ko umwuga ushobora kubeshaho umuntu neza gusumba na birya tuba twarabonye mu ishuri, birya tuba twarize. Rero navuga ko boreka gufata ibintu minenegwe, umuntu wese agakora ico yumva ashoboye, akagikora kandi akagishiramo ishaka. Nk'uyu mwuga w'ubu DJ benshi nk'uko mu quartier baba babibona, usanga babibonamo ivyo bintu nyene vy'ingeso mbi, ibintu vyo kunywa itabi, kunywa inzoga, umuntu akarenza ukamenga umuntu akamufata nk'umu indiscipline, ariko siko biba biri, kuko mu mwuga wose umuntu akora, mu kazi kose umuntu akora aba afise objectif. Rero iyo objectif n'ukungene wewe witwara nivyo biza kugutuma ako kazi kawe canke umwuga wawe utera imbere, ukanakwinziriza ku buryo wewe warushakamo.
rero ico wahanura abajene ni uko bakura amaboko mu mpuzu bagakora cyane. ego ni gute ubafasha kumenya ko bafise nk'impano ubigenza gute we ubahanura bakore gute kugira ngo baronke ako kazi haravuga ati none nokora gute canke impano yanje ni yahe uwo wabwira gute wabwira iki Hama icyo nababwira ni uko umuntu wese hajya arafise impano bisaba gusa ko yumva ikiri muri we ni ikihe hama akaja kuritera kubera ko nanje nibuka mu kubitangura mu gutangura n'umwuga w'ubu DJ nuko nawe nkunda ibintu by'imiziki rwose narabikunda ariko sinumva ko noja kuririmba ko narabona ati kuririmba ntabyo ntoshobora ariko kudija byo nobishobora cyane tangura ngiye ahantu narumva ibintu bimotiva nkumva ati ibiko bigenda kose umuziki uraryosha ariko uriya nawe ariko arawuvutsa numva nyine ari wa motiva gusumba ndatoye impano yanje ahiri rero nabo nyine n'abandi bajene bakwiye kuraba bakiyumvemo impano yabo umugabo ushobora n'ubuhe hanyuma amaze kubutohoza akawubona akaca winjiramo atitayeho ngo bizogenda gute kuko ino munsi ari igihe ushaka gukora ikintu ugatangura kwibaza none nza kubitangurira hehe kuko nafise aho ndabikorera canke uzobinyigisha bizogenda gute ariko umuntu umwegereye arashobora kukubwira ingene bigenda akagufasha muri iyo mwuga wawe ushaka gukora. urakoze cyane gutumira abajene kumenya icyo bukora kandi bagakora cyane none ibikoresho ukoresha uno munsi ukoresha byavuye hehe mukoresha ibikoresho bimeze gute kwanza hama ibikoresho nkoresha bimwe n'ibyo naguze byavuye kandi mu mahera wabwiraro narabanjije kwanza ndiyungunganya imbere yuko ninjira mu mwuga w'ubu DJ naragiye ndiyunganganya watanguye gukora ufise bimwe by'iwawe ibikoresho bimwe by'iwawe rero waripanze kubera nari narabiteguye narabyumviye nkaca nza ndabwira n'abantu bakambwira ati okay nta kimwe tuzogufasha we ko wumva ubishaka tuzogufasha hama ndaronka abamfasha ndashobora kugura ivyuma ndaronka n'ubundi ari amaraputopu nkoresha wewe wagiye mu mwuga byose wabipanze nibaza ko bitakugoye gutangura kubera ko ego kwirondera gusa rero abandi batangura ntibabone uko bazobikora maybe bakakorana n'abagenzi babo canke bagakotesha nk'ivyo ariko numva wabigiyemo uzi ivyo ugiye gukora wari wariteguye sinumva ko nari niteguye cane ahubwo gusa ni kubera nyine umuntu aba abikunda usanga Imana yaguciriye inzira kandi no kuganira n'abantu bakumva icyo ushaka gukora ukaronka n'abagushigikira gusa urumva iyo bishika nkabyigumizamwo sinari kuronka n'uwo muntu ambwira ati reka wembe ndaguha imashini uzobura koresha byari gukunda ubu DJ bumaze kuguhuza n'abantu bameze gute umaze gushikana hehe umaze guhura n'abantu bahehe batandukanye bimaze kugugura iyindi miryango yawe ubu DJ hano abantu bamaze kunshikanako barahari nubwo ata bintu byinshi dukorana ariko baramaze kumpa bakambwira ati wewe ko biri kose tuzokurondera muri ibi twarakumvise ingene bikora tuzogushikana kuri ibi ngomba mfise amapromese ntaho biranshikana nyene ngo bimpuze n'abandi bantu ngo banshira ahandi ariko hari ibyo maze kubona n'abamaze kungirira amapromese yifuza kugera he mu myaka 10 iri imbere aho nifuza gushika mu myaka 10 iri imbere nuko nshaka kwibona nanje nakoze show yiwanje nk'umu DJ
hama nkuzuza nimba ari stade ikuzura ibintu bikagenda neza abantu bakaryohera. Ico nico cyane nico nifuza hanini. ubona icyo guma mu DJ gushika mu zabukuru. DJ nogumamo kuko nasanze ni ikintu kitukubuza gukora ikindi kintu. Nivyo kubuza gukora ibindi bintu. Nako karusho? Niko karusho? Nyarahonye. Kuba umu DJ nikakubuza gukora ibindi bintu. Oya. Byiza. Umuntu mu modo wawe, umuntu de preference, umuntu wigira ko wemera ninde? Hama umuntu nemera nigira ko ari nawe yamfashije kugira ngo ndabimetrize kuko natanguye atavyonzi ariko aranyigisha. Umu DJ yakoreye muri Gera yitwa DJ Bero. Niwe yamfashijemo ndakura hamwe ubundi wewe yaramfashije ariko ntabirimwo rwose. Yaramfashije niwe kenshi akunda no kumpa impanuro yitwa Bigimana Ivan. DJ yarabitangwa mu DJ mugabo arabiheba. Hama ubundi muntu nkunda gukurikirana ni DJ Crew. Okay. Turiko turagana ku musozo ikiganiro cacu ni giki oliyobwira abajene canke ariko baradukurikirana nta kajambo babwira abakunzi bacu ba BTV? Abakunzi ba BTV je nobabwira siso nk'abajene nuko wokwiyumvamo gukora rwose bataravye ngo twize ibi ngo twebwe kubera twize ibi ngo dutegerezwa gukora ibi. Oya, baraba ahubwo ikintu cobateza imbere kikabashikana ku ndoto zabo arico bokora cyane cyane batisunze ibyo twize ariko barabe n'imyuga kuko ino munsi imyuga niyo iriko irabeshaho abantu gusumbya ubuzi bwa leta. Ndagushimiye cyane muri iki kiganiro, nongera nshimira abariko baradukurikirana kumbonesha kure yacu ya BTV Burundi. Aha ni ikiganiro cacu gihereye. Ndashimiye Oli yaduhaye ikiganiro yatuganirije ku bijanye n'umwuga wiwe, aho ngene yawutanguye, intambamyi yahuye nazo, aho ageze, kandi yongeye anatera intege urwaruka gukora rutaravye ivyo bwiza ariko bagakora bakoresheje impano zabo bakigenera iyindi mirimo nyene. Ndabashimiye cane gose. Hama aha ni ikiganiro cacu RWARUKA MURIKA kirangiriye. Nobasaba kuguma mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi kuri Star Time, kuri Canal Plus. Star Time ni 106 canke 761, Canal Plus na 396, aho simashaka gukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi no ku marezo sociaux YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, aho simashobora kubona ibiganiro vyacu ibicako byose kuri BTV Burundi. Kaze mwese, aha ni ikiganiro cacu kirangiriye, naho utaha.